Intambara si iyawe. Yesu ari ku ngoma, yaranesheje, niwe aganje. Ubuzima bwawe ni ubutunzi, ni ingabire nziza y'Imana. Uno munsi nzanywe no gutera intege umuntu yumva ari ahantu hagoye, ahantu yahemukiwe, ahantu yihebuye, yarambiwe. Birashoboka ko utakibasha no kuvuga. Urafise uwukuvugira. Ntibikenewe ko uhagarara ngo ushire isoni, hari uguhagararira akakuburanira. Ese wo mwizera ukamutura ivyawe. Ni umukunzi mwiza, ni umuvyeyi mwiza, ntaco adashoboye, ni umukiza. Amajambo yanje nta bubasha afise, ntashobora gukiza. Ivyiyumviro vyanje ni bito, ntaho vyo gushikana. Imigambi yanje si myiza na gato, haba namba. Dukeneye ijambo rya Kristo. Niryo tara rifise inkomezi zo kutumurikira mu nzira zacu, rikatwigisha, rikadukiza, rikaduhindura. Turakeneye ivyiyumviro n'imigambi myiza vy'Imana Data wa twese. Niwe atuvugira, atubonera kure, niwe aduhagararira, akatugwanira. Niwe nshuti nziza. Ugusenga witeze Uhoraho, kwizigira inzira ziwe, kurindirira aho yakubwiye ukaja aho akurongoreye, ni ubuntu bwayo buzanwa no kumvira no kubana nawe ku munsi ku munsi. Wa muntu usenga, wewe uriko urasenga urondera kubona Imana mu vyawe, ntiwemere gucibwa intege, kuvangirwa n'umwasi Satani ku bikorwa vyiwe bibi. Nta kindi camuzanye atari kwiba, kwica no gutikiza. Reka ndakwibutse, Satani nta ntebe agira. Reka kumwemerera kugira ijambo, ntajya afise. Reka kumwemerera kuganza, yaratsinzwe. Yesu ari ku ngoma, yaranesheje, niwe aganje. Birabereye ko tumwizera, tumuha intebe y'inganje mu buzima bwacu, tumwiture kuko yazanywe no kuduha ijambo, kudusubiza iteka twatakarije hanze aho, no kuduha ubuzima busagutse abamwizeye bose. Ubuzima bwawe ni ubutunzi, ni ingabire nziza y'Imana. Kubaho kwawe ni umugisha ku muryango wawe no ku mahanga. Ukaba uvyizera, uvuge amen mu mutima wawe, hama ubihagararemwo neza. Satani niyatontomwa, icecekere, ni intambwe iziritse, nta namenye igira. Niyakwemerera ivyo adafise nk'uko asanzwe ari sekinyoma, mubwire ico wizeye, mubwire ko ataciza umwitezeko. Vyose vyaremwe n'Imana ari vyiza, kandi yabiremeye twebwe ngo tubiganze. Urashaka ko Satani aguha ivyo yabanje gucira k'uburozi bwiwe? Rega nta ciza na kimwe afise atanga. Niyaguha ukakira, wakire ubizi ko atakindi atanga. Nibakugirira ishari, inzigo, nibakugira inama yo kukwaka ico ufise, uraraba aho wagikuye. Nibifuza kukwaka ico baguhaye, kibasubize mu mahoro. Ariko nibagomba kukwaka ico wahawe n'Imana, intambara si yawe, tekana, irakugwanira. Ni umucamanza mwiza aca iziroranye. Kino gitondo numva ndiko mbwira umuntu ariko arasenga, asengana gucika intege, asengana umubabaro wo mu mutima, atavyizigiro. Imana ntiyagutaye, ntiyakwibagiye. Isengesho ryawe ryarumviswe, irahari, irakuzi, kandi irakwitayeho. Nawe utabibonesha amaso, komeza usenge, wizere kandi ureme, iratabara. Mu gitabo c'Abami ca mbere, igice ca 9:3, aho Uhoraho yereka Salomo ubugira kabiri, haravuga ngo, Uhoraho aramubarira ati, numvise ugusenga kwawe n'ukwinginga kwawe wingingiye imbere yanje, kandi nejeje iyi ngoro wubakiye izina ryanje ngo rihabe ibihe vyose. Nzoyihozako amaso n'umutima na ntaryo. Niyumvise gusa, yaranakoze. Imana yacu irumva, irakora. Abinginga Uhoraho ntimucike intege. Iguhe ico usenge igihe kirekire, ihaze umutima wawe ivyiza bibereye. Mugira amahoro, mwakira intsinzi, akaruhuko n'ibihe bishasha vyo guhembuka. Ugira umugisha mu bikorwa vyawe no mu bawe. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.